Iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu ari nayo yanyu Muhuza TV. Numwe tugiye kubagezako amakuru y'ibiriko biravugwa bigezweko muri kano kanya ngaha mu gihugu c'u Burundi, hakaba ari amakuru tuza kugaruka kuyarabana n'ahahoze isoko nkuru ya Bujumbura, imwe yaturiwe kw'igenekerezo ya 27/0 umwaka w'2013. Benshi rero bavuga ko Harengiyome Bunyoni n'ubundi abifisemwo uruhara runini cyane mu gihombo cabaye ku badandaza bose badandariza muri iri soko. Ni vyinshi vyahagendeye, benshi barahaburiye utwaba, bari barafashe amadeni mu mabanki barabuze ico bishura kuko na leta ataco yabafashije. Utese Harengiyome Bunyoni ahurira he n'iyi dosiye? Ibi vyo ukaza kuvyumva. Benshi rero batangaye ico gihe Gabriel Rufyiri ariko asemera kuri radio Bonesha, akaba ariko atabariza isoko nkuru ya Bujumbura, yasaba abategetsi kunyaruka mu gisagara ca Bujumbura kwirabira ivyariko bibera ku isoko nkuru. Akaba ari kwigenekerezo ya 27/0 umwaka w'2013. Rufyiri yasaba ko hafatwa ingingo zihuta zo kuzimya no gukingira igisagara cose, akaba yabaza iyo kizimyamwoto iri. Ikiri gutuma rero abantu benshi bavuga ko n'ubundi Harengiyome Bunyoni ari we yari inyuma y'ibi vyose n'abandi bategetsi bakomeye, nuko ako kamo katumye abantu benshi cyane bashwa baduka mu mihingo yose y'igisagara biruka kuraba ibiriko biraba. Ico gihe ikirere cari cuzuye imyotsi, imbeya z'umuriro zariko zirarigita isoko. Abarinda bagerageje gusohora ibidandazwa bahambije, abasuma barahatoreye akajisho. Ico gihe rero Gabriel Rufyiri mu kubazaho kizimyamwoto yiri uwo munsi igisagara ca Bujumbura cari gifise ikiduga kimwe co kuzimya umucanwa, kizimyamwoto. Ico ni ikiduga cabikwa mu gipolisi kijejwe uruja n'uruza mw'ibarabara kuva aho cabika gushika ku isoko nkuru ya Bujumbura, rukaba rwari urugendo rudashikana iminota 7. Ariko haraciye hafi amasaha 2 isoko y'ishakizimyamwoto itarashika. Amwe mu makuru benshi babashije kuronka ico gihe avuga ko ico kimodoka catevye kuboneka kubera ko cariko kivomera amashurwe na gazoni vy'umwe mu bajenerali b'ibihangange vya CNDD FDD mu Gasekebuye. Aha rero benshi bahise bumva ko bavuga ko ahantu cari kiri ari kwa Generali Harengiyome Bunyoni, akaba ari umuyobozi mwishikira mu biro vy'umukuru w'igihugu, chef de cabinet civil de présidence de la République ico gihe. Kizimyamwoto yagiye kuboneka vyayangaye, gutyo rero isoko yarahigira tokombera atagitabara. Ubwoba bwari bwinshi ko umucanwa washobora gutandukira inzu zegereye isoko maze n'igisagara ca Bujumbura cose kigava gifatwa. Ico gihe igihugu c'u Rwanda nico carongetse indege y'akajugujugu yafashije kuzimya kugira ngo umucanwa ntutandukire izindi nyubakwa. Benshi baracibuka indege y'akajugujugu yazira yora amazi muri Tanganyika ija kuyasuka hejuru y'isoko yariko irasha. Aho niho rero umucanwa wagiye kuzima, ariko nta cari gisigaye, ibara ryaza ryaguye. Ivyononekaye ico gihe ni vyinshi cane kuko benshi barakororeye amosozi, benshi barasubiye inyuma mu butunzi, abandi nabo barata barahunga kubera amadeni bari bafitiye amabanki amwamwe. Ibidandazwa biciye imiliyaridi 68 vyarahononekariye, amahera angana n'imiliyaridi 7 yarahazimanganiye, hatibagiwe amamiliyaridi 20 y'ingurane yahazimanganiriye. Abantu bashika 7,000 bakorera muri iryo soko nabo baratakaje akazi. Abahinga mu vy'ubutunzi ico gihe bahise batangaza ko ica gatanu c'ubutunzi bw'u Burundi cahitanywe n'uwo muriro. Mu nyuma rero harabaye amatohoza. Amatohoza yoba yarashitse kuki? Kuko vyama bigenda, nta matohoza y'ukuri yabayeho, aho kwitwararika ibijanye n'iyo umuriro wazananye be no kwerekana abakoze amakosa. Umurwi ujejwe amatohoza witwararitse kuraba ivy'ubutunzi bw'isoko ingene vyari bitunganijwe. Niho rero havuye ifungwa ry'uwari umukuru w'igisagara ca Bujumbura w'ico gihe, Maître Ivrari Giswaswa, be n'abari barongoye ishirahamwe Sojemac ryaraba iryo soko. Uwo murwi wavuze ko umuriro wavuye kw'ibateri ryahiye mu kibanza co kudandaza nimero 4 co kwa Vedaste Gasana cari mw'isoko, ariko ntiberekanye uko babimenye.
umurwi rero waravuze ko iteba rya kizimyamwoto ariryo ryatumye umuriro urandagata, ariko abajejwe kizimyamwoto ntibigeze batumwa ko canke ngo bakurikiranwe. General Bunyoni ntiyigeze abazwa ko koko kizimyamwoto imwe rudende y'igisagara ca Bujumbura yari muhiriwe kuvomera amashurwe yiwe no kugira neza pisine yiwe. Aha twokwibutsa ayandi masoko menshi cyane yahiye imbere n'inyuma y'isoko nkuru ya Bujumbura, harimwo isoko ya Kamenge aho yasha irya mbere, Ngozi inshuro zibiri, Kayanza, Mabanda, Kayogoro, Gitega, Jabe, Mwaro n'izindi nyinshi. Izo zose ico zahurirako nuko zasha ku munsi w'Imana, aho hose kandi akaba atamatohoza nyezina yakozwe. Bukeye isoko yaraye ihiye, umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu Edouard Nduwimana yavugiye mu nama ko hari umugambi ukomeye wo kubakwa isoko ya kijambere Mall Commercial mu kibanza cari caraye gihiye. Ntigeze havugwa ivyo gusanura isoko, ahubwo havuzwe umugambi bafitiye. Wamengo vyari vyitezwe ivy'ugusha kw'isoko. Munyuma umushikiranganji Edouard Nduwimana yatangaje ko gusha kw'isoko ya Bujumbura wari umugambi w'Imana kugira aho bakwe isoko ya kijambere. Igihe kinini rero kikaba gishize atagikozwe. Ayo majambo ya Edouard Nduwimana ntiyaje giturumbuka ko muri Kigarama umwaka w'ibihumbi 2012 hari ibinyamakuru vyo muri Kenya vyari vyanditse umugambi wa Mall yari yimirije kubakwa i Bujumbura. Aha rero niho umuntu asigara yibaza ko leta nyene atariyo yari ikeneye kwirukana abakora mu isoko nkuru ya Bujumbura kugira ironke ikibanza co kubakamwo Mall yari yemereye abanyamahanga. Indwi imwe gusa inyuma y'uwo muriro, umunyapakistani Aliso Muji yararashwe mu mangazini yiwe yitwa Tronika yari kuri Avenue de la Mission i Bujumbura. Yari muhiriwe ahamagarwa ku telefone n'abantu batamenyekanye bavuga ko bari baje kumuriha. Ahageze rero niho yaciye yicwa. Aliso Muji avugwa ko ari we yoba yarazanye ifu canke se poudre yakoreshejwe mu guturira isoko ya Bujumbura. Nkuko vyama nta matohoza yakozwe kuri iryo gandagurwa. Bamwe mu bagenzi biwe barahamagaye mu iperereza mu ntumbero kumviriza ko haya amabanga yoba yarabasigaranye. Umuryango we wabayeho mu bwoba bwinshi cyane ku buryo utubahutse kuvuga ivyo ruzi kuri urwo rupfu rw'uwabo. Haravuzwe kandi ko abahora ari abanyezamu barari isoko ya Bujumbura bo baragandaguwe kugira ntibaze bavuge ivyo babonye, aho akaba atamatohoza yakozwe. Iyindi nkuru itangaje yakurikiye yabaye ivy'urupfu rubabaje rwa Major Jean Bosco Nsabimana batazira Maregos rwabereye i Nairobi muri Kenya muri Rusama umwaka w'ibihumbi 2013. Inyuma y'amezi ane isoko ihiye, intwazangabo mu iperereza ry'u Burundi yari yahungutse muri Kigarama umwaka w'ibihumbi 2012 tumwe ko na General Adolphe Nshimirimana yatwara iperereza. Imbere yo gupfa Major Jean Bosco Nsabimana yoba yaravuze mu ibanga ko ari we yashize ibisasu mu rusenge rw'isoko nkuru ya Bujumbura. Ico gihe iperereza ryoba ryarabeshe ko Maregos yaje gusanura ivyuma vyatanga amajwi mu isoko. Inyuma gato Maregos yoba yarabwiye abiwe ko yagaburiwe ishana ariko asangira na bamwe mu bajenerali. Yagiye muri Kenya yitwa ko arungizwe kwivuza. Hageze yaratangaye kubera uwaserukira Burundi Ambassadeur Ezekiel Nibigira yanse kumwakira ngo ntamuzi. Ivyatevye Maregos yaguye mu bitaro inyuma y'umunsi umwe gusa avyinjiye, amasoko kemeza ko yoba yapfuye anizwe. Kutikubahuka guturira isoko nkuru y'igihugu cabaye ikimenyetso gikomeye ko ubutegetsi ico gihe ataco butokubahuka gukorera Abarundi. Inyifato bwerekanye inyuma y'iturirwa y'isoko niyo bugenda burerekana no mu bindi bihe bigoye: kubura impuhwe z'abagowe, amatohoza y'ibinyoma, kwica no kuzivya abazi ukuri, gupfunga inzirakarengane, gupfukira abakoze ivyaha bikomeye n'ibindi. Bamwe rero bakavuga ko no mu vyo General Bunyoni ariko harabazwa ko ariko arasambishwa ko muri ibi bihe navyo yobibazwa ko. Ni mu gihe kandi hari ishiramwe ry'amabanki ryoba ryarananiwe kubaka ca kigo c'indadarizo house isoko nkuru ya Bujumbura. Ni mu gihe hashize imyaka myinshi n'ubundi isoko nkuru ya Bujumbura ihiye, Abarundi batari bake baribaza ikibazo coba carahabaye kugira ngo ikibanza cahoze mu isoko iyo soko ntikibe kirarangurirwamo umugambi n'umwe gushika aya mango.
Nubwo biri uko leta yo irakomeza gukora ibishoboka kugira ngo ico kibanza bashobore kukivyaza umusaruro, ariko ibitari bike mu vyategekanijwe gukora kuri wa mugambi wo kubaka ikigo c'ubudandaza hahoze isoko nkuru ya Bujumbura biramaze gucererwa. Aho twokwibuka ko inama shikiranganji kw'igenekerezo y'icenda Kigarama mu mwaka w'ibihumbi 2020 yemeye ko leta yokorana n'ishirahamwe ry'amabanki ryari ryasavye leta y'u Burundi ikibanza cahoze mw'isoko nkuru ya Bujumbura kugira ngo rihubake ikigo kinini c'idandarizo. Inama shikiranganji yaremeje kandi n'urupapuro rw'inzira rwerekana ingene ibikorwa bizoza birakurikirana, naho izo ntambuko zose zashizweko ibikorwa ntibiriko bigenda uko vyategekanijwe. Mu vyacerewe harimwo ivyemezwa ry'itegeko ryemerera leta gushira umutahe muri iryo shirahamwe rusange be n'iryo gutiza ico kibanza. Iryo shirahamwe ryari ritegekanijwe muri ruheshi umwaka w'ibihumbi 2021. Ikindi kiri mu vyacerewe n'itorwa ry'ishusho y'iyo nyubakwa vyari kuba muri Munyonyo umwaka w'ibihumbi 2021. Kuko itangazo ry'inama shikiranganji nimero 9 kw'igenekerezo ya gatatu yo kuwa gatatu igenekerezo ya 18 Rusama umwaka w'ibihumbi 2022 rivuga ngo iryo shirahamwe ngo ritoba rishobora kwerekana ko rizoshobora kwiriha uwo mwanya watakaye ngo ryubake ico kigo mu kiringo categekanijwe ku rupapuro rw'inzira. Ico kibanza kizoca gihabwa abandi babishoboye. Mwomenya ko ico kigo cari categekanijwe kwinjirwa muri Ndamukiza umwaka w'ibihumbi 2026. Ayo rero niyo makuru yaragezwe ko muri kano kanya, benshi bakaba bari mu gahinda kadasanzwe, agahinda katavugwa batewe n'uruhombo baboneye aha hantu kwiturirwa ry'iyi soko nkuru ya Bujumbura. Rero niyo makuru yaragezwe ko muri kano kanya. Ifyonde subscribe canke s'abone niba utari wafite ko kugira ngo utoja cikanwa nayo dushikiriza. Sangize kandi no makuru bagenzi aho bari hose kugira ngo nabo batuje bacikanwa n'ibiriko biravugwa bigizwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi, hanze y'imbezi igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure. No Muhoza TV muhezagirwe.